Aha turi kuri kaminuza y'Uburundi neza na neza kuri campus Rohero mu gisata c'indimi canke muri département de langue. Aha kandi ni mu gisata nderabigisha canke aho bita muri IPEA. Mubona ni umwigisha wo kuri iyo kaminuza yitwa Audace Mbonyingingo. Ubu rero nkuko nari ndabibabwiye ni umwigisha wo kuri iyo kaminuza akongera akaba n'umushefu wa departement. Abanyeshure bo muri iyo kaminuza biga mu gisata c'indimi baramwidogera cane kuko ngo guhera mu mwaka w'2017 aramaze kuyobeza abanyeshure batari bake, eka mbere bigaca bituma birukanwa no kuri kaminuza. Ivyo ngo bikava ku kuntu agumisha ivyigwa vyiwe. Ngo muri iyi myaka iheze hariho abanyeshure batari bake bagumye bagaruka mu mwaka wa mbere gusubiramwo ivyigwa vyiwe. Ariko ngo kubera adakosora nkuko bikwiye vyarangira abenshi bayobewe canke bakirukanwa kuri kaminuza. Ikibatangaza rero ngo ivyo bibashikira ibindi vyigwa babitora, ariko ivyigwa vyiwe bikabananira. Aha rero baratanga akarorero nko mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022 ngo abanyeshure bari gukora examen yiwe muri deuxième session. Aho hari mu mwaka wa mbere ico kibazo ciwe bari kugikora isaha 6 z'umutaga. Ngo ico cigwa ciwe citwa Introduction to Anglo-African Literature. Abanyeshure ngo baca baja kuri ca cigwa barakongatara ngo ubona yuko n'uwo mugabo atavyorosha. Ariko ngo aho kuza ku masaha bose bari bazi ngo ca yizira mu gitondo 2:00. Ngo abwira umuderege aterega ibintu vyahindutse, ikibazo gikorwa 3:00. Ngo muri ico kibazo ciwe hacerewe abanyeshure batari bake kuko amasaha bari biteze gukorerako atariyo babaye bagikorerako. Ivyo rero ngo vyatumye abatari bake baca bakora ikibazo basa n'abahahamutse. Ingaruka z'ivyo mwese murazumva, ucuba umwimbu muke. Ngo abo banyeshure vyarababaje cane, babona yuko arakarenganyo. Ngo bagize baritura abayobozi bamukurira kugira ngo bapfume babatunganiriza. Abanyeshure rero ngo ntibigeze batunganirizwa kuko ngo wari kubikemura hanini yari uwo mushefu de departement nyene, akongera akaba na president du jury. Bavuga yuko uko imyaka igenda yigira imbere ariko abanyeshure batari bake bayobegwa mu vyigwa vyiwe. Aha baratanga n'akandi karorero ko mu mwaka w'2022 ushira umwaka w'2023 ngo mu vyigwa vyiwe bibiri navyo akaba ari ibi. Icambere ngo bacita Introduction to Literary Genres. Ica kabiri naco bakaba bacita Introduction to Anglo-African Literature. Bana yanje ibi vyigwa kumengo ni danje. Ngo abanyeshure bane bonyene nibo bamenye muri première session. Ngo bamaze gukora deuxième session rero abanyeshure vyarabananiye bagira makenga, ariko ngo ntiyerekanye ico bita grille de correction. Canke reka tubivuge mu Kirundi inyishu z'ivyo yakosoye canke aho yakosoreye. Ngo bituye inzego za kaminuza, eka naho nyene ngo nta nkuru yihumure baronkejwe. Ngo kuko uwo mugabo bose baramutinya. Ngo amajambo y'iterabwoba akunda kuvuga n'ayakurikira. Mumenye yuko kubera yize icongereza no kubatera ubwoba, abatera ubwoba mu congereza. Bavuga ngo I will kill you and bury you at Mpanda. Arashiraho kama canka gakwabu. Ijambo lizi inyuma y'agakwabu ni I will hang you forever and ever. Yagerageze gusigura amajambo mu Kirundi numve ko ndayashobora wampaye inka. I will kill you and bury you at Mpanda. Mana yanje, mana yanje. Aha bagomvye kuvuga ngo nzobica ndabahambe ku Mpanda muraka. Inyuma y'agakwabu baravuga ngo I will hang you forever and ever. Mu Kirundi ni nkuko bagomvye kuvuga ngo
nzobazirika canke nzobabamba ibihe vyose. Musubire muvugire ngaho. I will hang you forever and ever. Ibintu vyo kuri kaminuza y'u Burundi rero ni ibintu umuntu yiyumviye ko bimusiga. Umuntu yo kwiyumvira ati none abigisha bo kuri kaminuza y'u Burundi bigisha abanyeshure kugira ngo bamenye canke bigisha abanyeshure kugira ngo bayobegwe. Ibi twabiheruka mu myaka yahera, hariho abigisha kuri kaminuza, ubu nibaza yuko boba barapasuye. Abo bigisha bari baraciwe ko umugani mu kuyobeza abanyeshure. None ubu Odase Mbonyingingo nawe murumva yuko abica bigacika. Turetse n'ivyo atako akabahahamura mu kubatera ubwoba. Ndabibutse ko ahanini abanyeshure biga kuri kaminuza y'u Burundi ari abanyeshure usanga bava mu miryango idafise n'amikoro. Mwumve uje kwiga iwanyu mwaratose, mwumve uciye uhura n'umwigisha nk'uyu arakuyobeje, uciye wirukanwa kuri kaminuza, ubuzima bw'uwo munyeshure buca buba gute? Ibaze nawe ikibi aba ariko arakorera abo banyeshure. Aha none ntimwumva yuko uwo mwigisha ataba yigisha kugira ngo abanyeshure bamenye, ahubwo yigisha kugira ngo abanyeshure bayobegwe? Akarorero ntimwakumvise, aragira ati ko bariko bariga bohava bantora, ahubwo reka mpindure n'amasaha bari gukorerako bakorere ku yandi mbe ndabafise. Kwigisha ishure ukamenyesha abanyeshure bake ku rugero ruto ntibisigura yuko uba wigisha neza. Bihagaragara rero yuko umwigisha ashobora kuba yigishanya inzigo. I will kill you and bury you at Mpanda. Aka gafoto k'umujeshi afise amashene menshi n'inkoho ya mitraillez niko usanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Ntawuzi ko yahoze agwana canke aka gafoto yoba yakifotoje ari muri SMO. I will kill you and bury you at Mpanda. Aba banyeshure rero barasaba uburongozi bwa kaminuza gusuzuma neza ukuntu umwigisha atanga ivyigwa agatanga n'amanota. Bati hamwe koko basanze umwigisha avyifatamwo nabi, bace batumako abo yarenganije bose babarenganure. Kuko ntivyumvikana bene data, ibi vyigwa vyoba ari amabuye. Ivyigwa vyonanira umunyeshure mu wa mbere, mu wa kabiri agatora ibindi, mu wa gatatu agatora ibindi, mugabo yagaruka gukora ivyo vyo mu wa mbere bigasubira kumuta kuwamazi. Ntivyumvikana ukuntu abigisha b'Abanyafrika bayobeza abanyeshure mu vyigwa vy'indimi z'abanyamahanga, bakabikomantaza bagasubira bakabikomantaza gose. Kumbure mwebwe muriko muratwumviriza mwotubwira ico ibintu hamwe n'ibi bivako. Sinibaza yuko abantu bashobora kuba biga ivyigwa nk'ibi mu za Burayi bashobora kuba bananizwa nk'uko. Uwo bayiga i Buraya yotubwira ingene abigisha b'i Buraya babaza. Yotubwira yuko i Buraya bigisha abanyeshure kugira ngo bamenye canke ko bigisha abanyeshure kugira ngo babayobeze. Umwigisha niyumva ubutumwa turamusavye yikebuke, kubera ko ingendo nk'iyi atayishikana umuntu atari uko uvugwa nabi. Nta kintu kibabaje nk'ukubaka izina ribi, aho uciye hose abantu bakagenda baravuza induru, bakagenda baravuga bati yo ujya n'umubisha. Ibi rero nibaza yuko nawe nyene bitomuhiteka. Kandi n'abarongoye kaminuza iki kintu bagikorereko, ntibagikorere kuri Odase gusa, ariko bagikorere no ku bandi bigisha batigisha abanyeshure kugira ngo bamenye, ahubwo babigisha kugira ngo bayobegwe. Abonantandere sali. Mu Kirundi bavuga ngo uri n'amatwi niyumve. Imana nibampezagirire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyatse. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nawe utari yabonesha kuri chaîne
y'ishure ry'abarundi bose, nyaragasa ushireko subscribe, ugire j'aime, ugire na partage, cane cane ufyonde kukazogera kugira ngo buri gihe dushizeko icigwa ucuronka notification muri telefone yawe. Gira amahoro.